Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku Ikirere Kizoba Kimeze kuri wa gatatu Igenekerezo rya 10 umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe imvura mu ntara za Bujumbura Bubanza Gitega hamwe na Ruyigi mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Mwaro na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara za Kayanza, Ngozi, Karusi, Muramvya, Gitega hamwe na Mwaro. Imvura yumvikanamwo imituragaro nayo yitezwe mu ntara za Cankuzo, Ruyigi hamwe na Rutana. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni Bujumbura aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 28. Ejo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:55 zo mu gitondo rirenge igihe cy'isaha 12:15 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwayateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mugira ibihe vyiza.